ishiramwe Arishoto ikico ishikirije kubaje nama bagiye togwa ku itariki 25 kwezi k'umunani umwaka wa 2025 aho tubonamwo utunenge twishi, aho tubonamwo abantu vy'ukuri bagiye kwitoza nk'abazohagarariye imitumba n'amakaritiye bari mu ndongozi. Twishimikije itegeko rigenga amatora mu Burundi, code electorale, ku ngingo yaryo y'ijana na 73 batemerewe abo bantu kwitoza. Twumvye kugira dushikirize umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora mu Burundi seni cyane sepi, aho ku ngingo y'ijana na 73 itwereka yuko ari ifisiyo competence kugira abikuyemo nabo igumizamwo. Ishyamba Arishoto rero ryagomba risabe rishimitse abantu baboneka ku ntonde zabe ko baritoza bahiganirwa kuba abakuru b'imitumba, amakaritiye n'abahanuzi ko bakugwamwo hisunzwe itegeko ry'ijana na 73 ry'itegeko rigenga amatora mu Burundi atagisabwe, kugira ngo twubake Uburundi utwagwa n'abagabo bijunja n'ijambo n'abakenyezi bijunja n'ijambo, atari ndyadya, atarabasuma biba amatongo y'abene gihugu, imfuvyi n'abapfakazi ndetse n'amatongo ya leta, kandi tubone arabagabo badahohotera kiremwa muntu, kandi tubone hajemwe abagabo n'abakenyezi badaharitse. Aha twagomba rero dutanga uburorero mu matohoza Arishoto ifise yakuye ku bantu bari ku ntonde zo kwaganirwa kuba mu ndongozi z'amakaritiye n'imitumba. Twatohoje mu ntara yagutse ya Bujumbura, muri komine ya Ntahangwa, ahahora hari komine Mutimbuzi ya kera. Twagomba tubaho urutonde rw'abantu bari ku ntonde hahonyanzwe itegeko rigenga amatora mu Burundi ku ngingo yaryo ya 73, aho iyo ngingo ivuga iti ushobora kuja ku rutonde rw'abitoza abateza kuba ari umurundi ufise ubwene bw'igihugu bw'u Burundi, kandi ategerezwa kuba aba ku mugaragaro kandi haba hisuzwa amategeko ku mutumba cyangwa quartier agiye kwitorezako, kandi akazohaba ubuzima bwe bwose kandi afise urugo rwiwe ruzwi. Hakaba kuri iyo ngingo nyene avuga ati ateza kuba afise imyaka n'imiburiburi imyaka 25 y'amavuka gushika umunsi amatora azoba. Ategerezwa kuba afise imigenzo myiza ahaba mu kibano, kandi ari umuntu aboneka atagira agasembwa mu kibano, aboneka nk'umuntu atamanyanga afise, atiba ivy'abene igihugu, atiba amatongo ya leta, adahotera abene igihugu kandi adaharitse. Kandi kuba ateza kuba kandi ari umuntu azwi gusoma. Kuri ivyo rero ishyamba Arishoto ryagomba rishikirize abantu intonde z'abantu bari ku rutonde ivyo twavuze iryo tegeko ritabemera kwitoza. Ubwa mbere ishyamba Arishoto ryasanze ku rutonde kw'abitoje mu makaritiye n'imitumba yahora muri komine Mutimbuzi ya kera Ntahangwa y'ubu umunyamahanga umwe arimwo. Twabonye kandi harimwo abantu baharitse 15, abagabo ni 13 n'abagore 2 baharitse. Twabonye kandi abantu bahotera abene igihugu. Umutware yasuye kugaruka yari yaritoje aho yari yarirukanywe, aho yakubaguye umwene igihugu akamuhotera akamuhoreza igufa umwe. Twabonye kandi harimwo abantu 2 bitoje mu makaritiye bahamaze amezi 2 gusa bakihimukira. Twabonye kandi abantu 2 bitoje kandi mu makaritiye batabamwo n'imitumba. Twabonye kandi umwe yatanze imihoho yasuye kugaruka kwitoza ku rutonde mu gihe yari yatanze imihoho mu mabanga yo kurongora umutumba yarongoye mu gihe kubera atabishoboye vyamunaniye yasuye kugaruka. Twabonye abantu 3 bahora barongoye imitumba n'amakaritiye basuye kugaruka
abo batatu mu gihe bari birukanywe bagabasipande bakikonwa na mustane w'ikomine ya Kera Mutimbuzi kubera gusinyira amatongo kabiri, gusinyira abandi batware bakorana bakabigana amasinyatire, kandi bakaba kandi abatware baharitse ndetse baragurije amatongo ya leta n'ay'imfuvyi n'abapfakazi n'abantu nikora. Twabonye umwe yari ku rutonde kandi afise n'urubanza yaranapfunzwe kunyuruza amahera ya koperative mwishirahamwe ahurikiyemo n'abandi. Twabonye umwe bizwi kandi amaze gupfungwa, aguma apfungwa kubera gucuruza urumogi no kurunwa. Twabonye abantu batatu bari ku rutonde rw'abantu muri Mutimbuzi muhitwa muri zone Maramvya, bari ku rutonde rw'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ibidukikije, aho bivye amatongo y'abene gihugu y'abantu aho nikora y'abapfakazi, amatongo ari hawe abene gihugu biciye mu bushikiranganje mu vyo jeje gutanga amatongo uburimyi n'ubworozi. Abo bantu kandi batatu bari ku rutonde rw'abantu banyuruje amatongo y'imfu n'abapfakazi bakavyabiliza, ubu bariko bakurikirana n'ubutungane kandi bari ku rutonde rwamanitswe no ku makomine kuri komine Mutimbuzi kuva kera mu bushikiranganje bw'ibintu n'ubworozi bagurisha amatongo ya leta imfumi n'abapfakazi. Twabonye abandi bari ku rutonde vy'ukuri bahora ku rutonde mu batware no gusinya batabishoboye mu gusinya bibagora batazi gusinya. Kubera ivyo byose tudondaguye rero ubwo rutonde rushikirije ishirahamwe rishoto gishimikije ingingo y'173 aho yerekana neza abo bantu twavuze ko batemerewe kuja mu bantu bashobora guhabwa amahirwe yo kwitoza kuja kutonde. Dusavye ko umugwi seni, umugwi w'intara sepi ikoranye na seni, turasaba umuguru umugwi seni we w'igihugu gukurikirana ndetse n'umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu, tugasaba nyesho mu gihugu gutegeka yuko abantu bakugwa ko atagisabwe mu ntumbero yo kubandanya twubaka Burundi kugira ubundi bwacu butera imbere, turonka abagabo n'abakenyezi bijambo bubahiriza uburenganzira bwa kimwe muntu, bubahiriza ivy'igihugu, baje gufasha kugira abarundushe kuri yamboro iterambere. Kuko umunyerezo mukuru y'amavuga yuko afise indongozi zimugora, aho rero aje tugombe hafati. Dusavye umunyerezo mukuru y'igihugu twe turamaha karore turabitanze, kandi ubu nyene ibi tudondaguye urutonde turujanye kurushikiriza umugwi w'igihugu w'intara sepi. Ubu nyene batubwira ngo dusabe, twavyanditse turabandikiye, twaje kubandikira abantu bakugwemwo atagisavye, kuko umugeresho mukuru w'igihugu turi Gitega n'amashirahamwe yigenga atahinduza politiki n'abatwara imigambwe harimo umugwi indongozi guhera ku ikomine gushaka urwego rw'igihugu batwara urwego rujeje gutuma amatora mu Burundi. Yarasavye yuko hashigwamo abagabo bijwa n'ijambo hakugwamo indyarya zose. Haro turasavye yuko ivyo umukuru yasavye n'iri tegeko twavuze ritomora neza byubahiriza, kuko mu mategeko nta muwezi bamwe nta mugambwe umugamo ivyo bapanga abagabo bijwa n'ijambo. Ivyo turabisavye kuko tugomba Uburundi bw'ukuri, tuve mu majambo tuje mu bikorwa, tuje mu majambo mu bikorwa. Rero dukeneye indyarya niba bakuremwo, nta muwe dukeneye abantu bahonyanga atakazira muntu bagombe bahabwa ijambo mu gihugu. Ntibibaho mu gihe turi muri demokarasi n'igihugu cyubakiye ku mategeko n'agatekazira muntu. Ibi tuvuze turizeye 100% ko biza gukurikizwa kubera ni itegeko, neka itegeko ni ingingo y'173 y'umugwi w'igihugu yeje gutunga amatora. None umugwi je gutunga amatora mu gihe tubije amategeko, ubwo untu wari umugoreka mu gihe umushikiranganje w'intwara gute mu gihugu hari umukuru hari twege muri ejo torega twasavye ico twadukwana n'igiki. None twatwita umukuru w'igihugu, umukuru yavuze yuko ntituroje muri sentare tamituye vubona bwa ngo tubonye barimwe byase tuca muri sentare bayiziki ibwiza shingiro ku Burundi sizinga Burundi n'amateka bwenga.